mbaze Beni mbariza n'abakunzi turi kumwe kugira ngo iteka ribi rya twese n'iry'abo bana kandi ukwemera kuvyara ubuzima kuri abo bana no ku bavyeyi babafise. Muri uyo mwanya mu kibano abantu b'abagenzi babamenyere ko nimwaciye mwugara umuryango murarindiriye bakaba babona Keiline ari asocial ata interaction afise na le monde extérieur. Murambabarira iki gifaransa nshizemwo. Vyagenze gute utubazo indabo y'abandi kuri uyo mwana namwe iyo ngwano murimwo uyo mwanya mwawubayemwo gute? Uwo mwanya uvuga ko ari umwanya ugoye ugoye cyane. Je novuga yuko umwanya wo kuba muri ico cha Deni ni wabaye umwanya munini. Plutôt umwanya munini wanje wari nari numva umengo ni ibintu bizoshoboka. Naho twamutwara Stockholm avuga tuzomugisha ama exercice kuko ayo iyo myimenyerezo umugirisha ni iteze kumara amasaha 40 ku ndwi. Ufite ni nk'amasaha y'umuntu akora. Ego. Ivyo ugiye kwiga ngene bamumenyereza twaca tubitwara muhira tukamumenyereza. Je rero nabona umengo tumumenyereje azofunctiona azokora azomera nk'abandi bana. Aho bitandukaniye na Neto, Neto byaramufashe akanya nawe yarabona yuko ego bimeze uku mugabo hazogira imyaka abe nk'abandi bana. Ego. Rero abo twari novuga abantu uko onye mu mbajije naho onye biba bigoreye kuko umwe wese aza kubwira inyishu agutorera inyishu y'ikibazo cy'umwana wawe. Ego. Atazi batabana n'umwana amubonye kubera amubonye uno munsi turahuriye kumbe nko mu rubanza agaca kubwira ico wokora. Ivyo nivyo bintu novuga yuko bigoye biruhisha kuko umwe wese babigira n'umutima mwiza. Babigira n'umutima mwiza mugabo ntibatahure yuko bikomeretsa kuko uko umwana wanje ameze siko umwana wa naka ameze. Umwana wa naka nimba yarashoboye kuvuga nyuma y'imyaka 7 ntibisigura ko umwana wanje azoca avuga nyuma y'imyaka 7. Ego. Rero ico harageze aho tuvuga ati ntidushobora gusigurira umuntu uwo ari we wese ku munsi ku munsi. Ubu uzambwira ati mviriza kanguka cyangwa uzambwira ngo mviza pasteur naka canke ngo uravugana na naka. Uwo mwanya n'ukuri ntawe natanze. Ego. Kuko byaba ari ibintu biruhisha. Bisabira mutima mweranda nyene akabasigurira akabatahuza. Ego, nuvuga ko uje wese acika umuspecialiste. Ego, cyane gose. Kandi nawe uzi neza yuko ivyo bintu uri kurambwira uko biri kose narabirondeye. Ko biri kose umwana no tubana amasaha 48 ku munsi nta numwe ashaka kumugusumvya. Ego. Ariko babigira n'umutima mwiza mugabo biraruhisha biraremera. Ico rero kitubere icigwa imbere y'izo ngwara tutamenyereye. Dufata akanya kugira dutegere uburuhe bw'uyo muvyeyi bw'abo bavyeyi baba batwaye uyo mwana imbere yuko tugira ico tuvuga. Ego. Ko naho coba kivuye ku rukundo urashaka gusanga gikomerekeje gitumye haba uburemere bwinshi cane. Aho kumbure ni kuri mwebwe musenga ni ushaka kuvuga ati ujya twari dusanzwe tutumvikana ari karankindaga ari karamvuga. Mbega nta ruvugo gogo ko hari abantu hamurunturuntu. Ubwo ntirubura. Ubwo ntigwabuze kubera uko Keiline ameze. Nani bagiye kuvuga yuko yaragize arafise ingorane ya ahantu hari induru nyinshi aramererwa nabi gose. Ego. Bisigura yuko amerewe nabi rero aca tangura kuguma yiruka akubagana. Rero nico gituma tutamutwara ahantu hari mu mamanza ahantu hari abantu benshi. Ubwo ruvugo rero kenshi wasanga bavuga ati baramunyegeza ntibashaka ko abantu bamenya yuko afise ingorane. Mugabo urumva
je naravuga nta muntu n'umwe nja kwisigurako ego uwo uko umuntu avyiyumviriye navyiyumvira uko abishaka mugabo twari twegeranye baratahura bari babizi igituma uca unyibutsa rap y'abaraperi ba Muka mu Kayanza bavuze ati ngo iyo wisiguye byose biba bipfuye nzokurungikira iyo rap ubashirire ko ego turiko turatwenga ariko si ukugira ngo tuvuge ko ivyo bintu vyoroshe ariko ni kwa kwemera gutanga ubuzima birumvikana ko bisaba ukwihangana kudasanzwe ko kwihangana nako ntitukuvukana mu nda y'abamama ko kwihangana biri muri zangabirano dusaba bakunzi ba Action Vibes TV ntimurambigwe turi mu kiganiro c'intahe y'abavyeyi bo mu muryango urugo rwa Mahoro Frank na Mahoro Benita twahoze twita Kimana ego bafise abana babiri ariko uwa kabiri akaba yavukanye ico twokwita muri twamugina ubumuga bwo kutamera nk'abandi bwo kutavugana n'abandi bwo kuba mw'isi yiwe yenyene bwo kuterekana ibishobisho kwababaye bwo kutumva bwo kudahamagarwa ngo aganire n'umuvyeyi ibimenyetso byinshi cane ariko aradusangiza intahe kugira ngo ukwemera bagize n'umushingantahe wiwe bivyare ubuzima kuri mwebwe mwoba muriko muradukurikirana mufise ibisa n'ivyo vya Keirin canke mufise inshuti abagenzi muheze muze kubasangiza iyi ntahe nibwira ngo ukwemera kuvyare ubuzima ibibanza bikeyi dufate kw'isengero kuko ndakuzi uri kw'isengero umushingana yakubonye kw'isengero uri umwana w'Ekleziya Keirin arabonetse muratinze muramenya ico kibazo afise iyo myanya yose muri Stockholm mugenda mugaruka amasaha 40 kundwi karacitsa kandi kazi mbega kw'isengero vyagenze gute mwarumvise ko Ekleziya iguma ari muhira abakristo patiri atari jewe kubera jewe urwo rugendo twararubanyemo ariko aho mwari mutumbereye Ekleziya yavyifashemwo gute navuga yuko Ekleziya yavyifashemo neza ntaho kuri iyo kote nigeze numva yuko ntatahuwe novuga yuko plutôt jewe nka Benita w'umukristu haragera aho ushavurira Imana ego si nobesha vraiment harageze aho mvuga ni Mukama kubera iki jewe kubera iki umuryango wacu kubera iki ko nagukoreye kandi ivyo ndabishingira intahe ego narumva yuko numva umengo Mukama araguhemukiye arakurenganije urandenganije kubera ego yaba nari nagize ibi n'ibi ndavyumva mugabo naragukoreye Mukama Frank yaragukoreye none kubera iki ariko uwo mwanya ndashima wararenganye naratevye aho ntahura yuko ahubwo warakunzwe kuko si bose baronka abo bana nimba naraguhaye uwo mwana nuko mbona yuko ushobora kumurera amen inema yanje iragukwiye muri uyo musonga muri uyo musaraba n'amajambo y'Imana iyo uriko urayiyerekeza ko bisaba kugurura umutima nk'urivuga unyaruka abazodukurikirana iki kiganiro tukigize ku munsi w'Imana idominika ya 27 igisomo ca mbere kiva ku gitabo c'umuhanuzi Habakuki
mbega mukama nzokwambaza gushika ryari utanyumva. Haguma hari umujyano ahantu hose. Imana ikamubwira ati wewe rindira ivyo nakwemereye, promese yanje izoshika. Javuga ati intungane izotungwa no kugumya ibanga. Intungane izotungwa no kugumya ibanga. Nukuvuga nka Yobu, nk'abandi beranda bose bagiye barageragezwa, baraba mu bigeragezo, kuborogera Imana ntibibujijwe, kuko Imana ni dawe kandi irazi ko uyu mubiri ubabara, irazi ko umuvyeyi asaba umwana, yohamagara umwana, yovyinira ati hora nkwinginge, abana baringingwa, akavyumva, ugatwenga. Imana irafise umutima w'ubumama, irafise umutima w'ubupapa. Nico gituma kuyiborogera, kuyibwira amarira, waraye utaryamye, murushe n'umugabo ntimwishurane neza, kuyitura ico kibazo si igicumuro. Igicumuro no kwikeka Imana, kugira nabi. C'est se méfier de Dieu. Intungane izotungwa no kugumya ibanga, kuguma tuzi ko Imana igira byose neza, no mu mibabaro, no muri iyo misonga idasanzwe. Rero dushimire Eklezia yabigufashijemo, ariko kandi dushimire n'aho hose wagiye uraca ukiri muto, mw'iparuwase, mu gusoma ijambo ry'Imana, muri chorale Unocorde, muri foyer de charité, muri apostolat de laïque, apostolat universitaire. Ivyo vyose vyagiye birakubaka. Rero abantu bakiri bato uyu munsi, ni vyiza gira ugira ico babwiye, ntawe umenya ico kazoza katubiki, ariko ntawe twipfurije ikina kiriya, kuko Imana itanga uko ishatse. Bo babwira iki uyu munsi iyo umuntu akiri muto akumva yuko mwene ivyo bintu vyo kuba mu Mana, ko uyu munsi tuze kwihangana kugira iki, hari aho umuntu aba yarabivomye. Ntuce uvyiga uyo munsi nyene, kuko iyo bikuguyeko utaciye aho hantu no muri ivyo bibanza, urashobora kuvunika kandi ugaherayo. Ego rwose, cyane rwose. Nibaza yuko kuba naramenye Imana cabaye nk'urukiza kuri jewe muri urwo rugendo nagize, kuko niyo naborogera ndushe. Kuborogera Imana niyo naborogera ndushe. Iyo ntari kuba narayimenye, nakuba narirutse mwibarabara. Kubera nkuko nari nabivuze, ubuzi yuko uvyara nk'abandi bana bose. Navuze yuko igihe dutangura kubimenya nariga muri universite, Neto yariga. Tumaze kuvyara Keiline, ndibuka amajambo nabwiye Neto, ubu rero tugira tubeho. Navuga ati Mukama yaduhezagije abana, turiko tugira duheze universite, turonka akazi, Imana irahezagira, turaronka ubuzi bwiza, ubu tugira tubeho. Mugabo nagiye gutahura mu nyuma yuko ahubwo Mukama yashatse kubusubiza hasi. Kumbure iyo mbandanya afise ivyo vyiyumviro, yari ivyiyumviro vyo kwishira hejuru, nkateba nkibagira Imana yabimpaye. Mugabo nahavuye niga yuko meme no muri ubwo buzima ndiko ndabamwo, ndabaho kandi nkabaho neza, kandi tukabaho mu kanyamuneza. Keiline umubonye ni umumarayika mu nzu. Amen. Nibaza ko abafise abari ku buhinga bw'ivyuma baza kuza baraducishirizamwo udusanamu twiwe. Ego. Ndamuravye nkabona ingene aduha akanyamuneza, twese tumubona naho turuha, mugabo visage yo yonyene iguha akanyamuneza ntashobora kuvuga, ukumva uratekanye, kumva ufise mbega umumarayika. Niteka kuri twebwe. Nje tuba rero abo ba jeune, gusenga si ibintu by'abantu nyene batari abantu
bakwiye ba class oya high class aba high class gusenga ahubwo ni ingabire dukwiye kuronka kandi tugakurikira kuko iraduherekeza iyo ntari kuba naramenye Imana nibaza yuko ntari kuba ndiko ndashinga intaye gutyo amen cishimwe akabazo gatoyi mwaramubatirishije ego yarahawe ibatisimu ego cyane urakoze Beni nkengurukire abantu bose muri ekleziya bagumana iryo jisho ry'urukundo kuri iyo miryango ifise abo bana kuri iyo miryango ibiri mu bibazo bituma iyo miryango itandukana n'iyindi ko hirya no hino hari abashobora kwidoga bakavuga ati nitwakiriwe no muri kiliziya twasanze umengo ahubwo two kwigira mu bindi bibanza yaba rero twebwe abasaserdoti yaba abamenyeshamana yaba abo bantu bose bajeje ubutumwa muri ekleziya tuze turugurura amaso tumere nka Yezu tugire ijisho ribona uyo mwana akeneye urukundo uyo muvyeyi akeneye gushigikirwa yazananye ko nimwace muhagarika kuja gusenga ego kandi mugiye gusenga uyu mwana mwateza kumushira ahantu akagira umusigarana rero muri ekleziya haguma ari kibanza c'urukundo ntaba amajambo gusa iteka ryacu twese reka tuve aho twari turi muri ekleziya tuje kw'ishure vyagiye biragenza ndagute kwa kwigwa kwa Keiline gutegerwa kwa Keiline ego kw'ishure bamaze abo tumaze kwandikira ngo bamurabe baciye batangura kumuraba umva yarahuye nabo twita psychologue n'abaganga biraba n'uwundi arabi by'abana twita ba pedagogue baragiye no kumuraba kw'ishure ariko arakina donc baca babona kuduha iyo diagnostic ego muga muri uwo mwanya aho twari twimutse tuva ahantu bita Orebro tuja aho tuba uno munsi Lindesberg turamukije abantu bose bari Lindesberg ego cyane ni kuvuga yuko yari acatangura ishure rishasha twarafashijwe cyane nabo donc iyo team yamwakiriye y'abaganga n'aba psychologue niki uwo twita mu pedagogue yaragiye ku ishuri keri nazotangurirako arabasigura ati hazoza umwana afite imyaka afise diagnostic akeneye ubufasha ubu n'ubu araja kubategura niwe yigiriye kubategura aho biraryoshe cyane ego twebwe twagiye gutangura keri nafise umwigisha extra amukurikira umwigisha w'inyongera yaronse akazi kubera aje kuraba umwana Keiline kandi aho hari hakiri kuri no kwita kuri crèche kuko yaragifise imyaka 2 n'igice rero ku ishuri vyagenze neza kuva hayironkerere iyo diagnostic baramufasha baramukurikirana tumaze kuronka diagnostic tuje tugenda ahantu bita habilitating aho ivyo bintu twarira Stockholm twaciye tubironkeramo uburenganzira kuko utaronka diagnostic naho twagiye kwironderera abadufasha mugabo amaze kuronka diagnostic baca baguha aho uja tukabandanya tugira yama exercice yamyimenyereza uronse icemeza rero aho twahagenda twebwe na Keiline n'umwigisha wa Keiline bagaca twigisha ibyo tumwigisha uwo kw'ishuri agaca agenda bitwaye akamwigisha kw'ishuri hama Keiline ashitse muhira tukamwigisha muhira rero nubwo yuko twararonse ubufasha bwinshi kandi bigenda neza gushika aheze iryo shure rya crèche ego biraryoshe cyane bakunzi ba Action Vibes TV iteka ryacu twese iteka rya Keiline iteka ry'abana bavutse nk'abandi ariko ugasanga bavukanye ubumuga bwabonetse bakivuka cyangwa bukagenda buraboneka uko bagiye barakura cyangwa ubwo bumuga bakabwandura kubera ingorane zitandukanye ubusamazi bw'abantu n'izindi mvo nyinshi zishobora gutuma umuntu yavutse akomeye ariko ugasanga
hariho ubumuga bumushikiye amaze gukura. Iteka kuri abo bantu hano kuri Action Vibes TV ni ikintu gikomeye cyane. Hari ibiganiro mushikirizwa n'umukutsa kivi cyane cyane Mama Nyishu, hanyuma na Nadege Inamahoro. Ni ibiganiro muzoza murasangamwo ubu butumwa bw'iteka ryacu twese. Turahejeje Eklezia, turahejeje ku ishure, ku kazi gatoyi, ku kazi byabandanije bimeze neza, mwagiye muraronka abo mukorana, abakolege babumva, abashefu babategera. Ego cyane. Jewe ku kazi narakora mu ma weekend, nkakora no ku mugoroba, mugabo nari mfise umushefu no kuri abitahura cyane. Ego, ico ni ikintu gikomeye. Ego, ni ikintu gikomeye. Yarambaza ingene bimeze, ingene ku ishure bimeze, abonye ndushe, hari amajoro naryama nk'amasaha 2. Niho natanguriye no kunywera amakafe menshi cyane kugira ngo nshobore gukomera no gufonctiona. Ego, byaramfashije kuko no mu nyuma nahavuye ndonka akazi ntakora weekend, avant même yuko nkora ibijanye n'ivyo nigiye. Imana ibihegwe icubahiro. Nitwagarutse ku mashure yawe, ico ni ikindi kiganiro tuzogarukako, ariko reka mbe ndababwira yuko ari umukriminologue, donc yize criminologie. Ico kintu je cama kintera ibibazo, ngira ngo tuzobigarukako, kuko wize criminologie si umucriminel, n'umukriminologue. Ego, rero Imana ihezagira abo bashefu. Burya kuba umushefu ni ikintu gikomeye gose, uteza kwakira abantu bari mu bibazo byinshi bitandukanye. Beni, hari umwana wa mbere mwari mufise, mbega bigenda gute kira mubandanye mwita uyo mwana ariko arakura, amasaha 40 ya Keirin? Mbega Kendra ntimwamuhevye? Ntiyahakomerekeye? Ego, nubwo yuko uko biri kose yarahakomerekeye, naho twoba twaragwanye uko twari dushobora. Hama hariho ikintu uwo mwana abura, bien sûr. Nubwo nka Kendra yaje mu activité menshi, yaragira ibintu bita gymnastique. Ego, kenshi wasanga ni soit jewe nije namutwara canke papa wiwe niwe yamutwara. Hageze kuba nk'ama competition, n'umwe muri twebwe yategetswe kuba ahari. Ivyo rero ndibuka yaratubaza ibibazo byinshi kubera atamari muri kumwe. Ndifuza yuko abandi bana abavyeyi babo baraza bakabaraba bakabashigikira, kubera kenshi ugasanga turiko turisigura. Urabitahura yuko Keirin nshobora kumuzana mu bantu benshi kubera biciye mu bana byinshi, akiri muto ntiyabitahura. Harajamwo vraiment yarashavura gose. Muga uko imyaka izirahera, nk'iyo habera ama competition aho onye tuba muri Lindesperi, twarashobora kugenda nkamutwara tukamarayo n'iminota 10, akatubona ko turi twese, nkaca mbona gutaha, natagasigara canke ngasigara. Ego, mugabo uko yagiye arakura, niko yagiye kubitahura. Abana rero bafise bene wabo bafise ubumuga ubwo ari bwo bwose, kenshi barahakomerekera. Ego, kuri notera nobwira abavyeyi cane kwitaho abo bana, kuko kenshi usanga bafise ikintu mu mutima nk'uko umengo mwitayeho ujya wenyene, jewe ntimundaba. Hageze ikintu ugasanga wo uramuguze, hajya hantu dushobora kuhaja kubera Keirin, nawe agace yumva umengo Keirin niwe wenyene. Ego, ubuzima bwose butunganywa baravye uyuje umengo sindimwo. Aho dushimira Imana uko agenda arakura, yuko yagiye arakira. Kuko kujya nyene mwe na neta abavyeyi bibasaba kwakira n'abafise abana n'abavukana, nabo nyene
birasaba kwakira ego nawe nyene ari muri processus yo kwakira ego ico kintu turakunda kukiganirako cane na Kendra ubu unye sava mugabo naragerageza kumubwira ati Kendra nibisanzwe kumva yuko umengo uno munsi urashobora kumva umengo biraguteye isoni uri kumwe n'abandi bana Kelly nameze gutyo nibisanzwe mugabo ni vyiza yuko tubiganira kugira ngo utahure ubu rero hageze aho wewe ari wasigurira abana bagenzi biwe ego cyane uyu ni mutoyi wanje afise ibi nibi yama yadusavye ati mama nimugende je ndamurabe amasaha makeyi naho tutabimwemerera aravuga ati nimungirire confiance namwe murakeneye kubaho amen ego Imana iduhezagirire Kendra umunsi umwe tuzorondera umuha ikiganiro mu giswedwa atubwira ingene iyo process ne yagenze ego bakundwa bakunzi ba Axia Vibes TV mwakoze kubana natwe turi mu ntahe yubaka ubuzima bw'abavyeyi yubaka ubuzima bw'abashefu yubaka ubuzima bw'ikibande ukwemera kuvyara ubuzima mu gusozera none ga Benita iyo mwiyumvira kazoza urabona niko turemwe ego muri dawa twese turavuga tuti uduhe ibyo kurya bidukwiye uyu munsi ariko umutima wo kwizigira tukaba twamaze kwakira ejo hirya y'ejo na hirya y'ejo iyo hageze aho hantu umutima urakubitika ego iyo hageze turamenyereye yuko ufise abana umwana arakura agakwiza imyaka 18 abavyeyi benshi baravyifuza bwira bavuga ati ubunye umwana yabaye umuntu akuze akageraho wifuza umwana azoronka diplome nakanyamuneza umwana yasohotse aretse diplome gutyo Kaylin si ntavyo mbona kuko ntavyo ashoboye azoronka agenda mu ishuri riri special azoronka iyo diplome ijanye n'iryo shuri agendamwo mugabo ntirisa na diplome Kendra azoronka hageze kwiyumvira yuko Kendra azosohoka umunsi umwe yibane aje kukaza akore Kelly nivyo ntavyo azokora rero jewe nk'umuvyeyi sinifuza kuvyumvira ngo ngende kure kuko niyumvire yuko Benita umunsi umwe turiko turagenda turiko turakura ndavyumvire nimba Kelly azobaho gute azobishobora gute bigatako twa turi no mu mahanga tudafise imiryango yose ngaha ariko ndagarutse hahandi ufise Yesu ufise byose ufise Yesu ufise byose sinzi ejo ndashobora kugenda canke uwari wese akagenda rero sinshobora sijewe njera kazoza kakirina kazoza kiwe kari mu minwe y'Imana ego kazoza kiwe intungane tungwa no kugumya ibanga ego rero iyo haje ivyo bintu bimpungabanya nkatangura kwiyumvira mbega ibikurikira nibi nsubira nkibuka yuko kazoza kiwe kari mu minwe y'Imana amen amen iyo ni inkuru nziza dusozereye tubasangiza kazoza kacu sina kazoza kacu gusa nakubu kacu nukuba turi hano muri Axia Vibes TV wavuye Lindesperi Kavasara tugahurira hano muri Axia twabishobojwe n'Imana ikisigaye no kumenya kwishima no kuyikengurukira tutayikeka ko umengo hari ivyo yaturenganijemo be none gabeni uno musi waje wenyene bega ubwo muraronka kanya kanyu iyegented kanyu mwe na neto akanya ego kabubatse iyo mufise umwana mutezwa guha urukundo rw'inyongera ego kuronka akanya kacu si ibintu biba vyoroshe mugabo twarabitahuye kandi vraiment twabitahuye cyane kubera Kaylin kuko
umunsi umwe agenda nk'uko uno munsi twari kuba turi kumwe mugabo niwe yashimye gusigarana Keirin nanje nkaza canke mu zindi manza gutyo onye ariko turagerageza twaragize imana muri iki gihugu barafasha Keirin amaze kuronka diagnostic muri commune baratwemereye Keirin aragenda kurara ku muntu uwo mwigisha we yaronse kuva gitangura aho Lindespere yaramuherekeje gushika no kw'ishure rikuru kandi niwe amuraba weekend imwe mu kwezi yaracitse umuvyeyi wiwe rero Keirin aragendayo igwiza imitima nk'iyo ego cane Keirin rero aragendayo rimwe mu kwezi kwa gatanu tukamutora kwa Mungu iyo weekend rero atari ubundi butumwa dufise mu gisagara c'Isala canke ahandi turafata akanya tukagenda kuruhuka ego ariko turafise kandi na inakuru wa Keirin turamuramukije cane ego mama Sonia ego na mama Frank mama Neto ego mama Fabrice na mama Patrick mama Patrick ego ahari no kuri umukama muhezegeye cane amen amen aradufasha bose muri bake abana bafise abamurumuru bafise aba inakuru ngaha ego ni iteka ridasanzwe ego cane ego aradufasha nk'iyo Keirin yagwaye dufise akazi kenshi duteza kuja ku kazi arakamuraba cyo dufise imanza tujamwo bitahuriranye n'iyo weekend Keirin aja kurara aho handi akaguma kwa inakuru canke inakuru akaza muhira bakagumana kandi nta kigoro kadasanzwe ko ntuvuga ngo yaravyize ingene bafata abana nk'abo ni rwa rukundo nyokura akunda umwuzukuru ego cane ego nukuri turabikenguruka naho rero dukurira iyo agent duvuze quality steed mukiyubaka mukinagura mukomere muri iyo nzira kandi turavyipfurije abavyeyi bose usanga umwanya munini w'ubuzima bwabo bategerezwa kuwuharira umwana umwe canke babiri canke batatu boneye kuramutsa Fabrice na Fovette bari muri Umeo mu buraruko ndamutsa ikibondo cabo ndagirungikira muhezagiro ndamutsa abo bose batwandikiye igihe watanga ikiganiro ca mbere nagira ngo usozere ugira intego batera cane cane abafise aba bana bari mu bihugu abo ba psychologue abo ba psychopedagogue izo structure zose zishobora gutanga ubufasha usanga atazihari n'ubwo bumenyi ugasanga buracari buke turavuga ati ngaha hari abaganga babiri Stockholm ca wibaza haturi ngaha gaca wibaza mu bihugu vyacu tuba dufise n'ibindi bigorane vyinshi ugasanga mwene abo bantu sico kibazo ca mbere igihugu citaho ego nobatera intege cane ariko nkababwira ntibarindire kuja kwa muganga bidakunda ntibace babihagarika nabo nyene bagira ico bakoze bagirisha ama exercice abo bana umwana naho atavuga uramuvugisha naho atakwishura ukiga kugerageza kumuvugisha nka Keirin naho atavuga arashobora gukwega ukuboko ugaca uvuga uti ushaka amazi ukagisohora ari bivanye n'ayo amasentoma umuntu wese aba afise ukabandanya umugisha iyo imyimenyerezo tukagerageza kuja gufungura ubwenge kuri internet tugasoma twokora iki mu kurindira yuko badufasha ariko no kugira intege cane kandi nkatumirira n'ababegereye yuko bogerageza bakabafasha kuko biratugora rwose kwisabira ko badufasha rero ni vyiza yuko ari nk'inshuti yegereye ashobora kuza akabwira ati ndagufasha iki canke munzanira uwo mwana ugende gufata akayaga birakenewe hanyuma rero no kuguma mu mana
no kuguma mu mana n'ikintu ca mbere izo nguvu zose tuzikura mu mana yego nico nirwo rutare ewe Yezu rutare uri igikomangoma ego aho hantu harakomeye rwose Beni kandi nashaka uhavuge ijambo ritoyi ko vyaryoshe cane twohava turara muri Asia Vibes TV neto aka ego wavuze ngo umviriza kanguka genda kwa Pastor naka Beni naratswe kukubura waratswe kunjana jewe oya nukuri yego nivyo ni benshi babimbwira ni benshi bandungikira kanguka mugabo nka kurya twabivuze hakiri kare urutare rwanje nari ndarufise kuva kera iyo ntari kuba namenye Yezu nkiri muto muri bwa buto bwanje nari gutambagirika Yezu muzima muri Ukaristiya Yezu yavyawe na Bikira Mariya turi mu kwezi kw'Irozari wari kuba waturiye nk'amashapure ugaturira nk'imisaraba kumbure umwana wanje yavutse gutya kubera ibi ari bigirwamana kuko ibyo biri mu nyigisho zishaka kuza ugasanga bitumye umuntu aremerwa cane kuko burya hariho guhindura ukwemera kubera ingorane urimwo hako bigufasha kwakira izo ngorane nk'inzira y'urukiza kenshi birakongerereza n'izindi cane gose mugabo nibaza ko ivyo onye bitampungabanije cane kuko ndibuka hariho n'uwandungikira iyo kanguka kuko uratebuka ruha no kuguma wisigura umubwira ntavyo numbizi ntabireka gutyo mugabo hari uwigeze kumbwira ati mugabo naho uzakina ntazowugurura ko ndazibona ko zitavyoguruye je Chris naco ndamuhora mugabo mfise ukwemera kwiwanje urafise muhira kandi sukuvuga ko Kerine yavutse kujya kuko Imana ikwanga kuko Imana atari nzima muri Katolika kuko Imana atari nzima muri Ukaristiya kenshi turavyitiranya ukamengo washikiwe n'ivyo kubera ujya muvyeyi Bikira Mariya uza kuramutsa urumva ko mwene ayo majambo n'amajambo kandi ikindi naco nama ndababwira ivyo vyaza biza kunduhisha kuko uzurandungikira ngo umviriza Pastor naka canke ngo umviriza Chris ni nko kumeka kurambwira ni wamwumviriza umwana warakira nta muntu numwe Imana yaciye kuja kumubwira ati ujya mwana azomera nk'abandi bana basanzwe rero ivyo biraremera nguma nja mu kwizera mukama mukize mba ndiko ndata uwo mwanya wo kubona ubwiza bwa Kerine muri uko kuntu ameze muri ubwo bumuga ninge n'Imana mu buryo bunyegeje igenda iramukiza uko ishaka ko nyamba Kerine ameze kurya si mbe papa neto yitwa gute sohugo Tito si Tito yacumuye si na Didasi yacumuye si Cezaria yacumuye si na Kamariza yacumuye ariko ni kugira ubuninahazwa bw'Imana bugaragare ivyo rero bica mu kwemera kwa wewe na Neto mu kwemera kwa Kendra mu kwemera kwa Inakuru mu kwemera kwa twebwe twese twababonye twabaherekeje mu kwemera kuko nagira ngo sozere ndakubwira Beni natwe twababonye mukura tukabafasha mu kwemera tugasangira inzira y'ukwemera tukabahezagira tukaryoherwa tukabyina igihe mwubaka igihe mwibaruka igihe ico kintu gishitse hari igihe uvuga uti Imana biga imihezagiro natanze ntiyari ku izina ryawe natwebwe ivyo bibazo turabigira nyiri umupatiri w'imyaka mikeyi yari bukanyamuneza ko mwari wasanga abo wahezagiye bakiri mu myaka ya mbere ariko ubungeze muri 23 ans mwaratanga ugenda muragira ivyo bibazo
aho hatari ibyo bibazo ugasanga abana batanguye kugumukana ababyeyi. Ubu rero uko mugenda murakura mu bibazo niko natwe nibo wa mubiri wa Kristo tugize. Rero naho muri ubwo buremere navuga nti Benita azohava aremerwa, ariko kagumiza ko agasabisho neto azohava aremerwa. Namwe mwese aho muri Eklezia Katolika, musenga mu bapentekoti, musenga hariya muri uko kwemera, Imana irashobora kuguheramwo inyishu. Yezu ati nibakubwira ati ndi hariya ntuzojeyo ko ndaho uri kandi ndagukunda aho uri. Urakoze cyane Beni. Hari icyo twoba tugiye tutavuze kuri Action Vibes TV, kusanzwe uri umukunzi bari baduhaye amatembaruhingo, twari tugiye tutagize skol, twaheruka gusangira umuzabibu kera. Hari icyo twaba tugiye tutavuze nyamba ata kindi, uri umukunzi wa Action. Benita ndakwinginge vraiment ko washitse muri Action, ubatumirire abantu bo muri 2, abantu bo muri 5, muri Selar, abantu bo muri Etats-Unis, bo mu Bubiligi, vraiment abayukunda abayukuno ego gerageza vraiment. Ego ndabatumiriye cyane cyane mwese abakunzi ba Action Vibes TV, nabo bandi mumbabarire, nabo bandi bose batara abanywanyi, turabatumiriye kugira ngo muze dusangire, twubakanye, twumvirize ibiganiro kuko biratanga ubuzima. Biratanga ubuzima. Rero aho abarundi bose aho muri hose, n'abatari abarundi, abanyarwanda, abaririmbira-mana, bayukunda, ba unokorde n'ahandi hose, abarundi bari mu bihugu bitandukanye, mu Bubiligi, muri Etats-Unis, muri Canada, mu Faransa n'ahandi hose, kaze tuba abanywanyi, twibuke kwiyabonesha, twibuke no gusubscribe, ego kugira ngo ntihagire ikiganiro na kimwe kiducika. Ego murakoze cyane Benita kuba Action Vibes TV mwarayakiriye mukagira televiziyo yanyu. Nanje nari Patiri Ignace Nkurunziza, turakengurukiye umukutsa kivi kuva dutangura, yagumye agerageza kuguma kurikirana kamera kugira ngo ntihagire igicika, umukama amudukomereze. Rero mubandanye muhimbagwa n'ibiganiro bica kuri Action Vibes TV. Ibi biganiro by'iteka rya twese, ndabatumirire cyane kuza murakurikirana ibiganiro mutegurirwa nababwiye Mama Nyishu, ari muri ibyo bibazo by'indwara, by'agateka k'umuntu kaba karononekaye, aduhamagarira kwakira ubuzima bw'agaciro duhabwa n'Imana kandi tugumana mu Mana. na Nadeje n'amahoro arakunze kudushikiriza ivyo biganiro, ariko n'ibindi biganiro vyose bica kuri Action Vibes TV ni kubaka iteka ry'abantu. None twe tugira tuti iteka ryacu twese ukwemera kuvyara ubuzima. Murakagira Imana, murakagira aho muba mwubaho.